Shalom bakunzi bakanguka nje ngashaka kuvuga ubukuru bw'Imana nje gushima Imana ibitangaza Imana yankoreye umunsi w'igikorane tariki 18 z'ukwindwi narabohotse ndasubira ndabohoka nari umukobwa ndyamye naguma ndota mbona abagabo b'ijoro bansambanya nkavyuka nkikangura nsanga ku mubiri wanje bisa n'ibintu vyabaye nyene umengo meze kuryamana n'umuntu. Igihe tweko turasenga mu gikorane cya kanguka umukozi w'Imana yavuze ati hari abantu babohotse abagabo b'ijoro ndavuga ati wone jewe Mana narabohotse kandi ku magambo mabi banyetura ku muryango sinzogira mariage ibintu byinshi. Umukozi w'Imana ariko arasenga numva aravuze ati hari abakobwa babohotse amagambo mabi babatuye kuko batazogira mariage. Naje ndavuga ati ni jewe Mana ntangura guhagurwa ndaciragura ndadawa biranka ariko nkumva ndikugira ishishe ndavuga ati shishikara ubohora ubohore Mwami. Igihe inzamba yariko iravuga umukozi w'Imana yavuze ati hari abantu babohoka nagize gutya numva ibintu biriko biraduka biva mu kuguru birazamuka numva haje akayaga karazamuka ndavuga ati Mana shishikara ubohora ubohore Mana. Nagiye mu gikorane ndwaye indwara iyo ndwara n'ama infection nayindi yamaranye imyaka 10. Nagiye mu gikorane ndiko ndababara ariko aranjaniye akafise amahere menshi cyane. Umukozi w'Imana aravuga ngo abafise indwara zo mu nda ngo bafate mu nda nanjye naritse ndafata bene dati iyo ndwara ingejeje habi. Ubu tuvugana imisonga yarahagaze narabara cyane ngiye mu mihango byose byaraheze naye n'umuntu nkunda kwisambanya byose byaraheze kubera ikiganiro cyakanguka. Narakunda kumeneka umutwe byose byaraheze umutwe uteye ubwoba. Amenyo narakunda kubabara amenyo cyane rwose kwa muganga bambwira ngo ngwaye indwara ngo y'ifumbi ngo amenyo yanjye ngo nta nyama ziriko. Nama ndi kwikuza amenyo ndi umwana w'umukobwa ndavuga ati none Mana bizoherera hehe kamenya agiye kumpera mu kanwa nkiri umwana muto. Ariko ngiye kurabasanga yewe no mu muryango kwa bamama niko bimeze baguma bakura amenyo ndavuga ati zikarande mbi nazo nkeneye ndashima Imana. Ndiko ndumviriza kijya gikorane kuri YouTube n'ubundi navuze ati Mana gikaro ngenderera bene data sinokubwira ibintu byambaye ko ejo ndiko ndacumviriza tugeze mu mwanya wo gusenga narazunguriwe ndazungurirwa ndakumbagara ahantu niciye mu cyumba ndavuga ubu na rumwe ndakiragura numva nyene ibintu biri gusohoka numva mu mutwe ibintu biri kugenda numva ibintu by'amagambo menshi bikubivugira muri je ndavuga ati shishikara ubohora Mana. Ndahezaga umukozi w'Imana Chris Ndikumana Imana iguhe umugisha. Ndasenga umugore wawe Imana imugirire neza umuryango wawe wose abapartneri bakanguka abantu bose basenga muri kanguka bagira igikorwa cyose bakoze muri kanguka Imana ibahezagire. Kanguka twarose kubohoka kanguka twarose kumenya ubwa mbere navyuka araho ntasenga ariko ubu sinovyuka ngo ndengane ntasenze. Ubwa mbere narumva ubwoba muri je ariko ubu narabohotse ku bwoba ndiko ndasenga nkabona ibintu ngize ubwoba bwinshi nkaca ndeka gusenga nkaca ndyama nkatora ishuka nkifukiranya ariko ubu vyaraheze ubwo ndahagara nkasenga ndashimiye Imana uhunge nagiye mbohora ndabohotse muri byinshi cyane. Ndashimiye Imana kandi ukungene yambohoye umuryango wanje nabo batarabohoka bose ariko ndashima Imana ukungene igenda izane mwumwe. Ndashimiye Imana ukungene yakijije inyota mama inyota y'inzoga n'itabi ubu akaba atavyakinwa. Imana ishishikare bahezagira ibagirire neza nukuri ntisivize ukungene noshima muri kanguka nabona ibitangaza byinshi cyane nukuri byeretse ko shima Imana byeretse ko shinga intahe ariko yumve ko ndayishimiye ahiri mu ijuru. Shalom.